Witi madam. Umeze bien? Ah, unapendeza. Unabiri hatari. Niyo ngora yiwe. Arakunda kubegwa. Nizihe ngeso zitakunezera urabona abashene bazana muri eglise? Ugasanga nk'umuntu yicaye muri eglise. Ugiye gukurikirana ubutumwa ari muri WhatsApp. Ça troisième fois. Et vous la troisième fois comme on a tayizi nijwi riba rimeze gute? Tenor ni terme technique ariko ndifuza kumbwira ati riba rimeze gutya nijwi ryo gusarara ni kibaze. Oya ni ijwi. Nuvuga ko ijwi hagati ya yani. Aragatema abajene bakunda gukoresha cyane ati ngo mamape. Obiga sigisigura iki kijya kintu mape mape ngo mape ko kumugoroba mape ariko ndibaza ni programme duhurira ahantu jewe nawe ba uri mu shengero ukijijwe by'ukuri Imana irabana nawe uraronkera byinshi uraronkera umugabo uraronkera umugisha byose biba birimo kunda satbi cyane kandi n'indirimbo ziri kurazumviriza arakora yego cyo giye urumva nyene ko akora kandi arandika neza urumva yanditse n'amajambo y'Imana yo kwandika ubutumwa bwiza gospel yo mubera cyane sana mutamo ndibaza ko ari Kidumu exactement mind yanje singene byageze ko je rero mbona byo mubera cyane ni Estanish. Gira iki mubwiye Estanish ko aratora muri kano kandi. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya. Ni Mr. Captain de la Capital of the Voice Killer kuri Buja Hits TV. Guys, ndasubiye kandi kubaramutsa aho muherereye hose abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose. Uyu munsi urabona ko turi team y'abantu bashika kuri 5. Guys, mwitege ibintu bimeze neza uyu munsi. Nyuma ya kamera ni Juma Jukes eka tutaraja kure ndifuza abo turi kumwe yuko umwe wese yo kwidondagura duhereye kuri mademoiselle. Oui, madame, oui, deri kuri madame. Ego. Merci. Nitwa Bakorewe. Oui. Nkabandumuririmbyi nkabadirimba muri Sifa Voice Ministry. Yes. Amahoro ni Penel Nzoshima nkabandi mu mubisi wa Voice Ministries no musi tukaba turi kumwe namwe hano. Merci. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Gute Ferdinand Fefe nkabandumwe mu bagize umubisi wa Voice Ministries murakoze cyane. Shalom nkaba nitwa Rukundo Yves nanjye nkabandumwe mu bagize umubisi wa Voice Ministries murakoze cyane. Ego, tuhejeje kubaramutsa eka aho muherereye hose abari hano mu gihugu cyacu Burundi. Sifa Voice numugwi watanguye mu bihumbi 2006 ndibaza mvuze gutyo onye simba nguye wrong. No, watanguye 2006. Yes, numugwi watanguye 2006 eka ukaba ufise album imwe n'izindi ndirimbo zirengako. Tutarashika kure nagomba ndababwira ati bon appétit kuri ice cream. Yes. Oui. Ego. Yes, aha ni kuri Mutwenzi ice cream, you know. Ego niho ushobora gusanga ibintu nk'ibi inye bimeze neza. Oui. Eka ngomba aho nifuza guhera kuri Sifa Voice. Why Sifa Voice? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Sifa Voice nk'uko d'abord mubyumva n'amajambo abiri, harimo ijambo rimwe ry'igiswahili Sifa and then Voice icyongereza Sifa n'amashimye. Voice ni ijwi hama natwe nk'uko mwabyumvise n'umugwi w'abaririmbyi ni ijwi ry'amashimye. Ni revelation yabaye twaronse mu gutangura kino gikorwa ijanye no guhimbaza no gutazira waturemye. Nico gituma umugwi wacu twahisemo kubita Sifa Voice. Yes, urakoze cyane eka ndagushimiye cyane gose mukunzi wikora dukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hits TV. Ndifuza ko uja muri commentaire ego ugashobora kwandika ikibazo cyacu cyose wifuza kubaza Sifa Voice muri commentaire turadisoma maze tukabishyura. Ndifuza kumenya B ya Sifa Voice.
D'abord Sifa Voice twamaze kuvuga ko ni ijwi ry'amashimwe intumbero nyamukuru dufise niyo guhimbaza no gutazira Imana. Jambo ry'Imana riratubwira ko Imana yibera mu mashimwe y'abana bayo no kuvuga ngo umuntu wese yaremwe ari hano kuri ino si igikorwa duhamagarira no kuyishima mu bikorwa byose tuba turiko tugenda tubamwe mu buzima bwacu bwa misi yose kuyihimbaza no kuyitazira nibyo biyiha icyubahiro cyane gusoma. Ndagushimiye cyane gose. Ego muri kano kanya ndibaza wamaze kumva icyo tuza kuyaga kuri uyu munsi ko ari kuvyerekeye Sifa Voice. Tutarashika kure ekana nifuza yuko imbere ya byose kuko mwumvise ko turi muri gospel nifuza yuko hogira umwe muri mwe biyomanza agasengera ikigeno cyacu kugira kize kugenda neza. Data turagushimiye ku migambi yawe myiza ukunda kandi utuzi ku mazina muri kino kibanza turiko turakora kubw'icyubahiro cyacu ariko turiko turakora kubw'icyubahiro cyawe. Reka mwamukomeze gukurikirana imitima y'abantu biciye muri kino kiganiro abatakuzi bakumenye kandi turavyize kugiye kubikora nk'uko ni muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Guys murakoze cyane ndabashimiye. Ego eka tuzi ama crew menshi canke ama team menshi usanga ari yo mu rushengero rumwe. Nifuza kumenya Sifa Voice bega ni gose mu rushengero rumwe canke bimeze gute muri Sifa Voice? Merci beaucoup. Sifa Voice no mubi ugizwe n'abaririmbyi turi mu mashengero atandukanye. Dusanzwe dukorera ibikorwa by'Imana mu ma eglise atandukanye. Uyasengera muri la Belle Fontaine, uyasengera muri Trinité, uyasengera muri Bethany Holy Church, uyasengera muri la Belle Fontaine. Hari n'abandi benshi turi kumwe batashoboye gushika hano nabo bari mu yandi ma eglise atandukanye no kuvuga eglise zose ziri hano ziri isanzwe muri Sifa Voice. Ego ndagushimiye cyane nsubire kugaruka kuri madame ngamwe ko ari madame witiye madame umeze bien unapendeza wewe cyatari iyo ngora yiwe arakunda kubegwa cyane. Ego kino nifuza yuko wombwira gatoyi eka ndifuze kumbwira muri Bible n'uyihe murongo ukunda cyane muri Bible iyo uri kurasoma Bible? Ndafise umurongo umetagira iyo ndawusomye ndifuza ko duza akajwi gatoyi. Okay, ndafise umurongo umetagira souvent iyo ndawusomye wanditse muri Yohana 3:16 aravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Amen. Urakoze cyane ndabishimiye gose. Ndafise n'ikindi kibazo hari abajene benshi bakunda kuza ama eglise atandukanye kuko wewe waramaze kuba marié, you know? Ego nizihe ngeso zitakunezera urabona abajene bazana muri eglise? Koma jeune tita. Ego. No vuga kuri ico kibazo hariho n'ibintu tukaba tugiye gukora muri eglise. Ugasanga nk'umuntu yicaye muri eglise. Odiye ukurikirana ubutumwa ari muri WhatsApp. Atereza gusa kuri Karaba, YouTube mbega ibintu bigezehe n'amasaha. Ni byari byiza kujya twubaha nka president duhamagaye n'icyo twubaha turi imbere y'Imana. Yes. Namwe ndifuza yuko mumbwira bimwe mu bintu abajene bahora bakora muri eglise bitabanezera na gatoya. Hari uburorero bumwe icyambere yakivuze urashobora gusanga umuntu turi muri eglise afite telefone ikindi naco hariho ukuntu abantu bakino gihe dukunze gukopya biriko biraba mu isi tukabitwara muri eglise. Sinzi ko nofatira akarorero ku nyambaro bivana no kwemera k'umuntu bivana naho umuntu yakuriye ariko hari inyambaro dushobora kwambara turi hanze tugeze muri eglise dutegerezwa nyene guhindura. Ego ubwo ni bumwe mu burorero nshobora gutanga polo. Yes guys, abantu muri ko muradukurikirana muri kano kanya winkuko nkunda kubivuga ati Imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigera inanirwa abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu. Munsi ndabona hari ariko arafungura ice cream bimeze gutega mutuyumva gute? Bien sana kama Ulaya. Yes, eka muri Sifa Voice nifuza iki kibazo kuri wewe uririmba ijwi rya kangahe? Reka manze shiri hano. Ego. Jewe bisanzwe. Ubu ushaka ubu
ubu uririmba ijwi rya kangahe muri Sifa Voice? ubwa mbere aho ruririmba rya kangahe mundirimba ijwi rya gatatu tenor ariko muragirirwa ibakwe ntaranje yes rero ariko iyo ndi muri baking nja muri tumazemo burya twaziyumva ko umuntu atayizi n'ijwi riba rimeze gute? Tenor ni terme technique ariko ndifuza kumbwira ati riba rimeze gutya n'ijwi ryo gusarara ni kibaze ni ijwi nuvuga ko ijwi riri hagati ya yanjye ego ntiri hejuru ntiri hasi ijwi iri ahantu nyene hameze neza uburyo iri kuririmba ugasarara kandi uwari we wese ashobora kuririmba tenor ego amatwi ansumira muri Sifa Voice ngo hari indirimbo nshasha iheruka gusohoka nifuza gato yuko nshobora kumenya byinshi n'abariko baratukwikira muri kano kanya kuri Buja Hit TV iyo ndirimbo nshasha mbega yoba yitwa gute uyikeneye yoyironka gute iyo ndirimbo nshasha Michel? Murakoze cyane. Indirimbo nshasha irahari iherutse kujya hanze vuba cyane imaze nk'iminsi 3 gutyo iminsi 3 kuri YouTube channel ya Sifa Voice Ministries. Titre y'indirimbo ni ibanga mwijambo. Ibanga mwijambo no kuvuga tuvuze ijambo ry'Imana. Hari ibanga mwijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana hari ibanga ridasanzwe kuko muri iryo jambo niho hari byose. Hari ubuzima, hari amahoro, hari umwidegembyo, hari ubutunzi budasanzwe. Amen amen. Yego. Ku muntu atarayumva iyo ndirimbo kugira ashobore kugira motivation mu cyongereza niko bivuga yo gushobora kumva iyo ndirimbo no kujya kuyirondera, ndifuza ko twese hamwe jewe ntarimwo twoshobora kugira iki twoshobora kwiririmba, twoshobora kuyumva, twoshobora kwiririmba maze uriko aradukurikirana akumva ati wow reka nirukire ku channel ya YouTube. Reka ndagushime wewe mwami Yesu uriho kugira ngo ushitse ijambo ryawe mwami. Merci beaucoup. Amen amen. Twikomera amashifre. Yes, ndabashimiye cyane gose tukiri ngaha nyene indirimbo iraryoshye. Murakoze cyane. Ndifuza ko ubwira abantu kuntu bashobora kwironka indirimbo. Okay. Bon, icyambere kugira ngo abantu bashobore kwironka twamaze kuvuga ko iri kuri YouTube channel yacu ni Sifa Voice Ministries. Umuntu arashobora kwandika ibanga mwijambo directement arashobora kuyibona uno munsi. Tumaze kuyishira kuri YouTube pour le moment. Hari ikindi gihe kizoshika ikaja no kuyandi ma platforms abantu bashobora kuyibona ko byoroshe. Ariko uno munsi ni YouTube. Tukiri ngaha nyene ndi kumwe ka n'umujene iruhande y'wanje hariya ndabona yagumye umwanya munini numye atari ko ravuga ariko ndifuza kumubaza iki kibazo kuko ni kibazo gishobora gufasha abajene bari ko baratukira muri kano kanya. Mbega umujene yitahuye abameze gute? Ubajije ikibazo cyiza. Umujene yitahuye mu ncamake akajwi gatoyi mu ncamake umujene yitahuye abazimana waramenye Imana uba waritahuye kuko nyene uri mu bintu bidahesha Imana icubahiro sinibaza yuko uvuga ko uba waritahuye. Uno munsi twebwe twicaye ngaha abantu bakadukurikirana nuko twatahuye Imana turiko turavuga ijambo ry'Imana kandi rimba ibanga mu ijambo ari indirimbo twaririmbye niba waje gukurikirana ry'amajambo cumenya bajya abantu baritahuye. Ego urakoze cyane. Aragatema abajene bakunda gukoresha cyane ati ngo amamape Obiga bisigura iki kijya kintu mape ngo kamape ko kumugoroba mape je nibaze ko ari programme niko uvuga programme ni terme zaje kugiterambere muri 2020 ndazi hazoza n'ibindi bishasha paraporo y'ibi turiko turumva no munsi. Iyo ndibaza mape nta myaka 5 tumaze turiko turumva ikintu cyitwa mape ariko ndibaza ni programme duhurira ahantu jewe nawe petete. Urakoze cyane bakunzi ba Buja Hit TV. Mr Captain arababwiye ati nzogerageza kuzana ibitandukanye, nta kwama twiruka inyuma y'abaririmbyi, nta kwama tujya kuvumbura. Oya reka tugerageze tuse turakora ibintu biri professionnel hamwe tuza turatumira abantu batandukanye. Hari kibazo nifuza kubaza madame hano eka ndifuza yuko wongera ikintu kimwe gusa gitoye dukunze kubona mu ma eglise atandukanye bakubwira ati ni témoignage iza kumara umunota umwe
kubwira ushobore kumotiva abigeme bari baradukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hit TV. Témoignage iwawe gatoyi gusa. Bon, icyo novuga ku buzima bw'iwaje mu ishengero, novuga yuko kuba mu ishengero biraryoshe, kuba mu Mana biraryoshe kuko uharongera byinshi, kandi kuba uri mu ishengero ukijijwe by'ukuri n'Imana irabana nawe, uharongera byinshi, uraronkera umugabo, uraronkera umugisha, byose biba birimo, n'akazi kaba karimo, usenze Imana ikaguha n'akazi kandi keza. Nanjye urumva ndabishimira intahe kuko kuba narabaye mu ishengero, nkabaye mwizigirwa, nahakwiye byinshi, nararose ubuzima nshobora kuvuga akazi ndimo uko kameze kose byavuye ku Mana. Nararose umutware ego kandi mwiza kandi azi Imana, akunda Imana cyane. Amen, amen. Nicyo numva novuga nka témoignage. Bakunzi ba Buja Hit TV, wowe mwigeme uri kudukurikira muri kano kanya, ndizeye yuko wamaze kumva bimwe mu bintu bishobora kugufasha mu gihe uba wamaze gukizwa. Mbega umukizwa akijijwe by'ukuri aba ameze gute? Iyo terme turakunda kuyumva ngo umukizwa, agenda umukizwa, uri ari umukizwa, ariko ukabona ati iminyororo ni kwa kundi nyene, amakabutura muri piscine ni kwa kundi nyene. Mbega umukizwa akijijwe by'ukuri aba ameze gute? Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ko muzobamenyera ku byo bamba, ku byo bavuga. Urashobora kubona umuntu uko avuga ukabona avuga yitonze, avuga ahoze, ukakibaza ati uyu muntu by'ukuri arakijijwe, ariko ibikorwa nyamukuru bimuranga nibyo bigaragaza ko akijijwe. No kuvuga gukizwa ni iki? No kuvavanura n'ibyaha, kuvavanura n'icyaha. Icyaha nicyo kintu gituma umuntu adashobora kuba umukizwa. Nimba Imana ikeneye ko abayisenga bose by'ukuri bayisenga mu kuri no mu mpemu, kuba muri uko kuri no mu mpemu no kuba witandukanije n'ibyaha. Hari ibyaha bitandukanye ntidushobora kubidondagura, nta muntu n'umwe atazi icyaha icyo ari cyo. No kuvuga ngo umukizwa ninde? Nuwavavanuye n'ibyo byaha, nuwavavanuye n'izo ngeso Imana itabona ko ari ingeso nziza kuri yo. Amen. Yes, album yitwa muri Yesu gusa. Mbega iyo album muri Yesu gusa irimo indirimbo zingahe chef? Irimo indirimbo 10. Washaka kutubwira nk'indirimbo zibiri cyangwa zitatu zigukora ko cyane, iyo ziko urumva yuko ziri ku mutima, ati iyi ndirimbo vraiment iyo ndayumvise umengo bari ko bavuga jewe. Hariho indirimbo ivuga ngo sinkiri mu bya kera, muri iyo album. Ni indirimbo vraiment igihe cyose ndayumvise irankora. Hama iyindi nayo igira kabiri yitwa ndashaka kwibera muri Yesu gusa. Rero iyo ndirimbo mu by'ukuri niyo maze gutahura icyo agakiza waronse muri Yesu, urayiha agaciro, menya ati by'ukuri ndashaka kwibera muri Yesu kuko nta handi naboneye amahoro, nta handi ari gutabagwa, nta handi turongeramo byose umunezero ni muri Yesu gusa. Izo nyene zibiri urakoze cyane. Vous aussi indirimbo zibiri zigukora ku mutima ziri muri iyo album, ndize yuko zose ni nziza, ariko ndifuza izo zibiri zonyene. Manje yavuze indirimbo ariko naje ngomba muri ku ndirimbo yahereje ko ndashaka kwibera. Ni indirimbo abasani nibo bakunda kuvuga ngo yabaye hit. Mwumvise twaduterme n'utwo nyene yabaye hit. Mvuze hit nshatse kuvuga ni indirimbo yamenyekanye cyane cyane ku buryo amashengero yose yarayiririmba, n'umwana muto akivuga ukumva nyene yuko yovuga ndashaka kwibera. Urumva yuko ushobora no kwiririmba muri kano kanya ukayiririmba kandi nipe vocal. Karibuni. Ndashaka kwibera muri Yesu gusa, ndashaka kwibera iruhande iwe, ndashaka kwibera muri Yesu gusa, ndashaka kwibera iruhande iwe. Oh my
god, mbega amajwi ndiko ndumva. Eka twiri ngaho nyene support mu muziki wa gospel burya murabona yuko support gospel ihabwa ariyo ikwiye guhabwa mu muziki. Tuvuze kuri support ya muziki ngaha turi ngaha kubera igikorwa cya gospel music, kandi nimba mu tubajije bino bibazo nuko dukwiye gushigikira umuziki gospel music. Ubwanje je ndashobora kuvuga ko support nubwo turiko turazikora ubu sinibaza ko zikwiye nkuko byari bikenewe. Example nk'ubu twe twasohoye indirimbo ibanga mu ijambo, ukabona ko tuzinanye n'abantu benshi cyane, ariko bikakunanira kugira subscribe kuri YouTube yacu. Misi yose tukabiririmba tukavuga guys turakeneye ko mugira subscribe kuri YouTube yacu. Tugomba dusohora indirimbo cyane twasohoye indirimbo. Mbere yuko dusohora indirimbo turasohora amakava, ugasanga turi kumwe n'aba artiste benshi tuzinanye, ariko ugasanga kugira ashire constant ya cover y'indirimbo igomba gusohoka ya Sifa Voice kiramubana ikibazo ukamengo ngo bimusenga. Yego je ndibaza support mbere ni heza, turakeneye guhinduka. Murakoze cyane. Nongeye ko kimwe kuri ico rimwe na rimwe sinshaka kuvuga igitandukanye n'icyo yaje gushikana, ariko ndakunze kuvuga ngo iyi Imana itanze vision iratanga na provision. No kuvuga itanze igikorwa itegerezwa gutanga n'ibishigikira ico gikorwa kugira ngo gikorwe neza. Rimwe iyo provision ishobora kuva mu bantu batandukanye, abantu bumva igikorwa abantu bariko barakora, then bakavuga ati aba bantu reka tubashigikire bashikane kino gikorwa kure, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko nuwuha nk'igikombe cy'amazi umuvugisho ari Imana nawe aronka impera ingana n'uyu wo muvugisho. No kuvuga ngo gukora gusupportinga canke gushigikira bari kuri tele bariko barakora, kavuga ati ndafise amafaranga nk'akarorero reka nterera igikorwa muri ko murakora, no kuvuga nawe ubushize mu kuboko kwawe mu kubwira ubutumwa batarabyumva. Ndagushimiye cyane gose. N'uyuhe muririmbyi canke abaririmbyi babiri ba gospel wikundira cyane uri kurababona bariko bararirimba apana bigeme apana mama ndiko mvuga ko baba baririmbyi ba gospel baba papa baba jeune, iyo mubonye ariko baririmba gospel bati wow ndamwikundira friend. Novuga uwa mbere afisa amafreshere kurusha abandi. Nene ndakunda arabizagira cyane. Ni umuririmbyi abantu bose ndabizi benshi baramukunda. Ni Apollinaire. Ugira kabiri nuko wagiye ngo simvuga umukobwa cyangwa shaka papa. Umuntu agira kabiri novuga je ndakunda indirimbo ziwe n'izakera abantu benshi ko bamukunda. Ndifuza yuko umubwira ariko kuraba hajya mu ndakunda Fabrice Imana indirimbo ziwe nazo ziramezagira simpaka mezagirwe n'umudiho uri mu ndirimbo ziwe ndashobora kumviriza amajambo akampezagira. Yego ndabashimiye cyane abakunzi ba Buja Hit TV mwariko muradutwikana kuri Buja Hit TV, ariko sinorangiza ntababajije iki kibazo ati ni kihe kintu wifuza yuko abarundi bamenya kuri Sifa Voice bo batazi. Murakoze cyane. Donc twamaze kuvuga byinshi. Sifa Voice kari umugwi urikiyemwe abaririmbyi turi mu ma eglise atandukanye, twashizeho hamwe gusa n'igikorwa kimwe cyo guhimbaza no gutazira Imana mu ntumbero yo gushigikira ama eglise cyangwa ayandi mashira hamwe mu Kristo mu gikorwa cy'ivuga butumwa kugira ngo abatarakizwa nabo bakizwe. Twebwe ahanini tubikishije mu mudiho cyangwa mu ngabire Imana yaduhaye arizo kuririmba, kuvuza umuziki, ko turemezanya neza ko izo ni ngabire Imana yaduhaye, kandi ni nako kaji Imana yaduhaye ko gushobora gukora igikorwa cyayo kugira ngo dushikire benshi bashoboka. Sugwaruka gusa twavuze ko turimo abapapa n'abamama, harimo ugwaruka, no kuvuga twebwe dusibla abantu bose, abajene, abubatse, abatama n'abatamakazi, kugira ngo bumve kugira neza kw'Imana, ndetse abatarakizwa bakizwe, hanyuma abacitse intege bongerwa intege, abumvise bo bivamwo bumve ko bogaruka mu gakiza by'ukuri kugira ngo bahe icyubahiro Imana, kuko twarasohoye indirimbo ivuga ngo ibanga mu ijambo, ni ijambo ryayo hari byose. Ukeneye amahoro ahungire mu ijambo ry'Imana, ukeneye umugisha, ukeneye ubutunzi nta handi ho kubukura ni mu ijambo ry'Imana, kuko yaratubwiye ngo icambere na mbere mwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye byose
ni inyongera no kuvuga ubuzima bwiza dukeneye kuba hano ku isi nta handi bumva atari mu ijambo ryayo nico twumva twoshikiriza muri kano kanya. Yes guys, ndafise kandi kabazo nari nifuza kubaza umujene hano. Rero musindi ko umujene nagehewe cyane. Uyu n'uyuhe muririmbyi aririmba profile. Ubona ati uyu unye hamwe yo ririmba gospel byo mubera cyane. Uwundaza kuca mu buguriya yewe kumwe gusa. Ndakunda Satbi cyane. Kandi Satbi nyene uri kurumva n'indirimbo ziwa akajwi gatoyi kugira abatwumve neza. Yego ndakunda Satbi cyane kandi n'indirimbo ziwe uri kurazumviriza arakora. Yego cyo giye urumva nyene ko akora kandi arandika neza. Urumva yanditse n'amajambo y'Imana yo kwandika ubutumwa bwiza. Gospel yo mubera cyane Satbi. Tonto mu Burundi gusa. Mu Burundi gusa. Well, jewe kuva kera. Fizzo aririmbye narumva yuko turirimbo twiwe vraiment urumva ko ari indirimbo zipanze neza. Rero nibaza yuko aririmbye gospel ndumva ko ushobora kuba ibindi bintu. Byogiha cyane. Madame ngaho uyu muririmbye rimba profile umva ati uyu yinjiye muri gospel mu kama byobera cyane. Umuririmbyi wovuga kera yarakoze aririmba gospel. Mugabo ngira aririmba mu makorari ntiyari bwatangure. Mugabo baririmba profile. Je rero mbona byo mubera cyane ni Esther. Esther nishi. Gira iki mubwiye Esther nishi ko aratura muri kano kanya. Bo akajambo kabona mubwira genda kundo kuntaririmba. Cyane cyane. Rero urumva aririmbye na gospel hamwe yo taraziririmba rero ahendaga cyane. Ego. Ya niko kajambo urumva no mubwira Esther nishi. Mutamondi baza ko ari Kidumu. Exactement. Mind yanje sinzi ngene byageze ko yes ko novuga ko no muntu twakuze dukurikirana cyane kuva tukiri abana batoya mwumvise kandi ari kara performinga ari karavuza battery cyane umuzika buza wenye bavuga ati wow rero sasi yotanga yo ikora byukuri kubwicubahiro cy'Imana urabyumva ko byo bibindi bintu. Guys ndabashimiye cyane gose abantu mwari ko muradukurikirana kuri Bujur Hits TV ni gajwi rya wa mujene wa mwana wanyu wa mwana w'igihugu Mr Captain Dollar Capital nari kumwe na crew yose ya Sifa Voice saba bonyene n'abandi bari mu repetition bari no mu bindi ariko ndifuze ko twabasezera kuburirimba kandi karirimbo kanyuma aka karirimbo gashasha gaheruka gusohoka ndifuze ko mu karirimbo maze tukarangiza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane turakora akahofe gusa ibisigaye bazoja kuri YouTube channel then bayirondere kugira bayumve yose. Merci beaucoup. Ubundi turasubiramwo. Let's go. Reka ndagushime wewe mwami Yesu. Amen. Uriho kugira ngo ushitse ijambo ryawe mwami ndagushime reka ndagushime wewe mwami Yesu uriho kugira ngo ushitse ijambo ryawe